Zari itariki 25 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 aho twariko dusozera umwaka wa 2025 hakaba hari mu ntara yagutse nziza ya Gitega muri hari agene muri commune nde sorry gato hari muri Gihamagara hari anye muri Itaba neza na neza muri hotel nziza cyane y'isuku, hotel isanzwe iri aho muri Itaba muri Gihamagara aho twari kumwe n'abasaza team uyu numwe mu basaza team twari kumwe aho mubona ko nabandi batandukanye bodyguard hirya no hino ku modoka nziza aho mubona ko vyari vyashushe ku ikaburimbi noneho riva Igitega mu gisagara ca Gitega rija mu Ruyigi hariya anyiri kaburimbi riranashika no mu Cankuzo ariko kandi ni muyinga rirashikaye. Diouf DJ Diouf noneho ku birato vy'amapine akora utugenegere duke dutandukanye hari anye manager kumburi w'abasaza team Mavagero Comedien muramubona aho byari byashu hari anye Diouf ku birato vy'amapine asimba numwe mu basaza team ubereka ko abo mu Gihamagara kuri uwo munsi wa 2025 ku munsi w'igenekerezo rya 2025 noneho ku munsi mukuru wa Noel aho mubona ko byari byashushe uriya mubona inyuma akaba ari Gihundaro Comedien aho asanzwe ari ahurikiye mu basaza team ariko kandi no kwibutsa ko abatandukanye bari bahari aho no kwibutsa ko umwanditsi wa karirimbo kanditse amateka cyane akirimbo k'Amahunja Music noneho Short Number nawe yarahurikiye muri uwo mugwi w'Amahunja Music yarahari kuri uwo munsi aho mubona nk'umusatirizi nagoma niruka kumbure ndababwira ibiza kubera muri No Stress Bar hotel nziza y'isuku, hotel no kubwira ko ushobora kuyiryamamwo ufise ibibazo igihumbi bikarangira atakibazo usigaranye. Nkara kwibutsa ko abatandukanye bari bahari amubona ko ikaburimbi ryari ryuzuye hari anye n'abari ko bava Igitega babanza guhagarara baraba ibirori biriko bihebera mu Gihamagara noneho muri Itaba. Nkara kwibutsa ko ibi birori byari byatunganijwe na Bar Hotel No Stress hari anye kwa Banuma ariko kandi abastar batandukanye bari bahashitse Hasram Safi umwanditsi w'uturirimbo dutandukanye harimo nka Merina Komborera yarahari umustar akomeye kandi wundi hari anye bamwitande Adil Again hari anye ninde kandi yarahari Kwema Boy umwanditsi w'akaririmbo imuhira umwanditsi w'akaririmbo uturimbo twishi tuge dutandukanye ntumperanire ariko kandi Jaruzi yarahari. Harakubitsa ko Koreta Short Number umwanditsi w'uturimbo twagiye turakundwa no butugikunzwe Koreta icupa rimwe akagode n'izindi zigiye zitandukanye yarahari kuri uwo munsi aho yagiye aratanga umunezero. Nkandana kwibutsa ko kwinjira karakanoti k'ibihumbi 5 ariko kandi ibihumbi 10 muri VIP ariko kandi hari n'abarishe Iraki ibihumbi 100 bavuga ati eske kubona Short Number umwanditsi w'akagode umwanditsi w'icupa rimwe umwanditsi utundi twishi twage turakundwa hariya anye ntogenda ndadondagura Hasram Safi umwanditsi w'uturimbo twage turakundwa Merina Komborera ariko kandi Kwema Boy Mr Adil Again yarahari noneho umwanditsi w'uturimbo dutandukanye imuhira Jaruzi ntumperanire n'utundi tuge dutandukanye ariko kandi abasaza team bamwe bahabwa agashimwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye bari bahari hakaba harimwo muri abasaza team witwa Madebe Mahuba n'abandi benshi bagiye batandukanye noneho ariko kandi Mavagero Comedien yarahari hari anye Gihundaro Comedien yarahari umwe mu bantu babwiye bamenyekana noneho mu gusubiramwo indirimbo bazikorera noneho indirimbo bazikorera iki remix ariko kandi nkana kwibutsa ko hari anya benshi batandukanye Fanny umwe
mu bigeme bazi kunyonga gukatika bazi gutambisha igisusu neza, bakavuga ati kantambishe igisusu c'ububafu hanyuma ntambishe igisusu c'uburyo. Yarahari hariya anye muri No Stress Bar Hotel kwa Banuma. Mvuze kwa Banuma mwese muca muhamenya, bose bari bahari. Diouf aho mubona raba rero wose yarahari, aho yakoze amateka kuri uwo munsi, ari nawe yavangavanze imiziki kuri uwo munsi, abantu barangwa n'umunezero udasanzwe. Ndanakwibutsa ko nanje musatirizi nari ndahari muri Bar Hotel No Stress, aho kuri uwo munsi kabisa nta muntu n'umwe yasigaranye stress. Aho ndanakwibutsa ko inzoga z'ubwoko butandukanye zari zihari, Amstel ndende ngufi, ibiyeri bright ngufi na ndende, ubu niko bazita, ntavyo kuvuga ngo Amstel ndende canke Amstel ngufi. Ubu uravuga ati bright ngufi canke bright ndende, bagahita bamenya iyo bakuzanire. Ariko kandi Primus zari zihari hariya anye, buryohe zari zihari, Fanta, Sprite, Coca-Cola zari zihari, ndetse n'amaji y'abana yarahari agiye atandukanye. Ariko kandi mu gikoni hariho ubukwavu, hakabaho inkoko, hakabaho jare, hakabaho bruschette accompagnée kumbure n'ibindi bigiye bitandukanye, byose byari bihari. Nkanakwibutsa ko umukomedie, ndagasubiyemo, umukomedie akomeye cyane kuva mu ntara yagutse ya Buhumuza, ubu nawe akaba ari Masai Le Comédien, akaba yari muri kijya kibanza ciza ca Bar Hotel No Stress, aho Masai Le Comédien nawe yatanze umunezero ntangere. Rero Hasram Safi muramubona hariya anye, abona ko vyari vyashushe, atwe ko dukata neza na neza mu gihamagara tuzunguruka tubereka ko Shotnemba umwanditsi w'akaririmbo Koreta yarahari. Ariko kandi Abbas noneho company ikomeye cyane isanzwe ikorera muri Mini Plaza Building kuri etage kwa Damasi munsi ya Limitere, etage ya mbere nimero 221. Noneho iyi Abbas isanzwe ibafasha mu gushika Dubai, noneho ikabarosa akazi, noneho ubuzi butandukanye. Ariko kandi Dubai mukashika neza byoroshe mubifashijwemo na Abbas Travel and Job Connect, aho iri shirahamwe rya Abbas risanzwe ribashikana Dubai, noneho rikabaronsa n'akazi. Nkanakwibutsa ko kumbure iyo company Abbas nayo nyene yari yashigikiye iri higano, rivuga ati ndashaka gushigikira Shotnemba. Aho no kwibutsa ko Shotnemba ari muri bamwe mu ba ambassador basanzwe noneho bashigikiye iri shirahamwe rya Abbas. Aho herera kakara, murabona kakara ingende baciye mu isi y'ubundi, abandi abasaza team hari anye Gigi noneho yarahari. Ariko kandi Fani muramubona ingene yaraguye mu nda gihonda, uwo no umwe ashobora gutambisha igisusu cy'ububafu canke akarekura icy'uburyo, aho mubona ko kuri uwo munsi yarahari. Noneho kandi Gigi umwigeme Gigi asanzwe ari ahurikiye mu basaza team nawe nyene yarahari, amubona ko DJ Diouf yariko akora utugenegene tugiye dutandukanye kugira ngo abereke ko yahishikiye mu gihamagara noneho muri Itaba. Ndanashimira abajije umutekano, murabona ko bariko barabikora bagenda baducungera umutekano kugira ngo uwo munsi wa Noel tubandanye tuha umunezero abatandukanye. Much respect to you abatandukanye bamotare, murabona ko nabonyene bashigikiye uwo munsi wa Noel, kubera ko murabona ko bari bahari nabonyene bagenda badushigikira. Ariko kandi umusatirizi murabona ko ntari nicaye, hari anyengena nteramisha abariko barikurikirana ingene abasaza team batambuka, ingene Mavagero Comedy atambuka, ingene Gigi atambuka, ingene Fani atambuka, narinda hari ingene Shotnemba ariko agenda aramutsa abafana, ingene Hasram Safi ariko agenda aramutsa abafana, ndagenda ndabibereka ndabivuga. Ndanavuga n'ibiciro vyo kwinjira muri Bar Hotel No Stress Shebanuma, ndagasubiyemo. Bar Hotel No Stress Shebanuma ni hotel nziza kandi y'isuku, iri mu gihamagara hari anya muri Itaba.
hoteli ifise amachambre meza asukuye, hoteli ifise ibitanda, ndakubwiye ko uraye mu gitanda cyo muri ba hotel no stress, aho nawe ufise stress igihumbi urara uvuyemo uvuyeyo uri zero no stress. Aho no kubwira ko amakuveri umaze kuyifuka naho utokwifuka umusegetera nta mubu n'umwe wo kugeraho. Ibi ndabivuga ndabifitiye ubuhamya kubera ko abasitari batandukanye kuri uwo munsi niho baraye. Short Nemba, Hasra Msafi, hariya anye Kwema Boy, Adil Lagen yarahari, abasaza team Mavagero Comedy Diouf, noneho nkomo DJ yarahari, ariko kandi nanje umusatirizi nari ndahari, ariko kandi Mama Jessica reka nawe ndagushimira cyane kuko Mama Jessica nawe wari uhari. So Hasra Msafi nawe nyeri yarahari, ariko kandi shimira brand yiwe Neri, reka ndamwite mazina, nawe wari uhari aho wariko ucungira brand. Noneho Hasra Msafi ibintu bikaba byagenze neza cyane, byari amavuta, ariko kandi ndakwibutsa ko aho muri ba hotel no stress ibyo kunywa n'ibyo gufungura byama bihari, ariko kandi kwenda kwibutsa ko umuziki mwiza uvyibushe weekend abari imuriza mu kumoso hafi na hafi yo muri ba hotel no stress, muzoze murahashika weekend hama hari umuziki uvyibushe, ariko kandi ibyo kunywa n'ibyo gufungura byose biba bihari. Ariko kandi tubigenda tubibutsa ko Abbas ni company ishobora kubashikana Dubai ikabaronsa akazi, isanzwe ikorera mu gisagara ca Gitega muri Minani Plaza Building etage kwa Damasi musi ya Limited. Ni etage ya mbere numero 220, bagashobora kukubwira ibikenegwa kugira mushobore kuja Dubai neza, mukarihigwa visa n'itike y'indege byoroshe bivanye n'amafaranga musabwa mushobora gutanga muri Abbas kugira ngo mushobore gushikanwa Dubai, noneho mukaronswa akazi keza kandi gahemba neza. Reka ndabishiremwo akazi keza kandi gahemba neza. Ariko kandi nanje umusatirizi nari ndahari kugira ngo mbandanye ndababwira ivyari bitegekanijwe kuri uwo munsi, kugira ngo uwo munsi wa Noel aho vyari ibintu vy'amateka, ibintu vy'amafi, ibintu vyari biteguye neza. Ariko kandi nongera shimira vyimva mutima manager kumburi wa hoteli nziza y'isuku, bamwita Banuma. Niryo zina nanje nzi, bamwita Banuma. Much respect to you, kuko inyubakwa nk'iyo wari kuyubaka mu gisagara ca Bujumbura canke mu gisagara ca Gitega ndetse no mu bindi bisagara, ariko uravuga ati abantu bo muhira ndashaka kubaha show, ndashaka kubaha umunezero, reka nubake ikibanza ciza, kumbure abazokurira akanoti indwi yose guhera ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu bazoronke aho barira weekend, bazoronke aho baruhukira bajya akazi kineza, baruhukiye ahantu hasa neza, noneho hisuku kandi hizewe. Ariko kandi uva kure ushobora kubukinga hotel, noneho vyoroshe cyane uciye kwa Banuma nyene, aho nkaza aho mubona izo nimero nasize musi y'ikiganiro ni hotel, ni nimero za hotel, noneho no stress ba hotel mushobora kubukinga hotel. Ushobora kuba wavuye mu mahanga uvuga ati ndafise abiwacu baba mu Ruyigi, va mu Ruyigi rero uje kuryama mu Gihamagara, kuko ni kimwe mu bibanza bitabura inzoga, bitabura n'imfungurwa zisukuye kandi zitetswe canke ziteguwe n'abavyigiye n'ababifitiye impamya ubushobozi. Ushobora kuba uvuye mu Rutana ukavuga ati reka nje kwirarira muri no stress kugira ngo stress mfise zigabanuke. Ni no stress ba hotel chez Banuma mu Gihamagara, ni imwe mu mahoteli noneho zisukuye. Aha nkaba mu minsi mike cyane iri imbere nzoja yo kuhatembera kugira ndahabatembereze, ndahabereke neza mu video n'amashusho ingene haba hashashe neza, hateguwe ibitanda vyiza vyizewe, aho ushobora kurara muri gitanda ca ba hotel no stress urumwe ukitembagaza bikarangira utaguye hasi kubera ubunini bw'igitanda n'imatera bubarizwa muri ba hotel no stress, noneho mu Gihamagara chez Banuma. Kwibutsa ko kuri uwo munsi uzwo mwene w'umwigeme mwiza Gigi asanzwe ahurikiye mu mugwi abasaza team, abo mu basaza team basanzwe bafise n'ababibi team.
aho ushobora kugomamwo abasaza team ariko kandi ukavuga ati muri show yanje nshaka ko n'ababibi team bazoba bahashitse. Bari bahari rero mu gihamagara muri ba Hotel No Stress muri ico kibanza kuri uwo munsi wa Noel umwaka w'ibihumbi 2025 bari bahari, ariko kandi Fanny umwe mu bacungira brand Short Nemba yari ahari, aho kuri uwo munsi yakoze amateka araryohera abatari bake. Ariko kandi umustar akomeye cyane kuva mu gisagara ca Gitega ndetse umustar w'icitegererezo Short Nemba nguyo amubona ko yariko agenda afata n'utuvideo abafana biwe anabaramutsa. Yari ahari umwanditsi w'uturirimbo dutandukanye Koleta, umwanditsi w'uturirimbo Icupa Rimwe, Akagode ndetse n'utundi tuwe dutandukanye yari ahari agenda aramutsa abafana abereka ko yari ahari. Ariko kandi Hasra Msafi umwanditsi w'akaririmbo Merina, umwanditsi w'akaririmbo Komborera yari ahari, aho kuri uwo munsi yakoze amateka. Nakwibutsa ko Merina nako ni Mr Merina ariwe Hasra Msafi aho aheruka gutahukana ihiganwa aba muri batatu ba mbere babaye mu higanwa rya Ingoma Award 2025 aba muri batatu ba mbere ahabwa ubuganuke bwe butandukanye. Hasra Msafi rero aho vuba cyane Verson nk'umusatirizi ngenda satira amakuru hirya no hino adutangariza ko vuba cyane na management yiwe bagiye kudusohorera indirimbo izoza idutangurira umwaka neza. Indirimbo nkuko mubikora abakunze indirimbo ya Merina, abakunze indirimbo ya Komborera, iyindi ndirimbo ya Hasra Msafi yo igiye kubica bicike, noneho abamukunze bagiye kumukunda inshuro igihumbi. Ariko kandi nongera shimira abamushigikiye mu higanwa rya Ingoma Award, aho mu baririmbyi 30 bari mu higanwa rya Ingoma Award, ariko havamwo 10 bashitse muri quart de finale. Muri 10 bashitse muri quart de finale aba muri batatu ba mbere. Reka nongere ndababwira ko mwakoze igikorwa cy'ubugabo gushigikira umuririmbyi wanyu, aho nawe yavuze ati abanshigikiye ngiye kubaryohera mu kubashirira vuba cyane ahabona indirimbo shasha nako ntagiye kuvuga izina. Indirimbo mugiye kubona kuri YouTube channel ya Hasra Msafi official, aho ubu manager wiwe Ejid NDI, much respect to you, akaba ari nawe manager kandi wa Egozen TV. Ndanagushimira cyane kuko mugenda mufasha impano kugira ngo impano yanyu igende iryohera abakunzi bayo. Nanje nk'umusatirizi reka ndakwifuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu, aho mwagize ivyo mukora muri iyi myaka 3 n'amezi tumaze imisi dukora kugira aba subscribers noneho 10,000 iyo ni fan base noneho ibirenze cyane. Aba ari ibintu byo kwishimira kuko abo bantu n'abantu aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bo kwinjira muri stade nke cyane. Abantu 14,000 ni benshi. Abo bantu rero bakaba bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abari ku mugabane wa Burayi, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Oceania, ku mugabane wa Aziya. Na bose tubabwire ko tubakunda cyane kuko nimwe mutuma dushika ahaca nkariya nanje nk'umusatirizi mugatuma mvyibuha. Egozen TV umunezero wacu kuri twese.